nararongowe entre ndagenda garutse nukuri k'Imana mpamvu je narongowe ndayikubwiye nukuri vraiment je nararongowe ntakunda kumwe nashobora gukunda urya mukobwa ntarongowe Ivanira n'umugore wawe ya mukobwa urya mwana ni mwiza aracari muto kwashije namuvyaye nise yamuvyaye namwe yamuvyaye ntaruzi imyaka yiwe aracari muto Ivanire n'umugoresha na Zivani ya muntu wawe muraberanye amajambo niwe azoreka kuvuga shaka urongora icuki gute bazovuga batavuze umugore bazovuga wewe bazovuga ati umuhungu w'ivyatsi warongoye umukobwa mwiza ntibereka kuvuga ukunda umuhungu bimubwire ukabona yuko ufise vision kumurusha ukabona ko ufise amafaranga mwovyumvikana mukubaka urugo nimwubaka urugo ni babiri abandi bantu bose bo hanze nta mazogira bubakira nta numwe urugo ni babiri bajya abakobwa twakuze twitwa ko ari beza nabonye batarongowe bigenda gute none I don't know sinzi ko abakobwa baba ari bo bace barongora sinzi ko abantu bose rero barongowe cyane nagenda kurira abakobwa beza yakoga amazero asha bose nukuri nta numwe adafite taxi batwara muri ntuzenya muri boîte berera ama boîte Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho ngaho mu ruca mu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera kumwe na Pasiplo turi mu kiganiro nawe bivuze kwiki aho namanda bazaniye abatumire batandukanye aho twamo turabira hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye umunsi rero n'umunsi udasanzwe ndi kumwe Benishu n'umuhungu mwiza cyane aberewe afise amadrede yambaye ibirato byiza ibutura ryiza agashati keza isaha nziza inge turabikina n'udushanete tubiri tuzimvye avyibusha afise n'ibisusu n'umuhungu rero ni mutoyi wa Noraske ndibaza muco mumumenya mukuru wiwe mutoya wiwe ariko azwi ku izina rya Ntare Seti Iradukunda Fabrice ariko benshi bamuzi ku izina rya Fabi One uno musi rero namubazaniye muri nawe bivuze kwiki aho tuza kurabira hamwe byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubona aho uherereye bihari ushobora kuba warabibonye cyangwa ushobora kuba uzobibona urafite rero tuza kubivuga ko muri commentaire muza kubaza ati muza kurabira hamwe iki aho tuza kurabira hamwe bimwe mu bimaze iminsi bivugwa cyangwa biba byaravuzwe kera ko nawe byaramubaye ko aho ushobora gusanga uri umuhungu urose umukobwa mukundana ariko ugasanga uwo mukobwa aragusumbya amahera cyangwa umuryango we waragusumbya amahera aho benshi bashobora bavuga yuko uri umuhungu warongowe bimaze igihe bivugwa twarabibonye kuri mutoya mukuru wiwe Noraske abavuga ko arongowe na Fanny Lavine tuherutse kubibona kuri MC Iva Mutima w'u Burundi twarabibonye no ku bandi bagiye batandukanye mwajuma n'abandi muri entertainment bagiye batandukanye aho ushobora gusanga iyo barose umukobwa wazokubakana musumbya amahera aho benshi bashagenda bagira amakomantere ngo amukundiye amahera ararongowe tukaba tuzi mu muco w'ikirundi umuhungu atigera arongorwa ahubwo umuhungu ari warongowe tuza kubirabira hamwe rero ushobora kuba warabibonye rufite icyo bavuga ko muri commentaire ariko imbere ko twinjira mu kiganiro navuze amazina yiwe ariko ashaka yisubiremo ushobora kubaza ati gira tubesha aho yarengeje katari nkanamusabe aramusaba abakunzi bacu ba Roy TV hama tuyage muzi ati tuko tuganira na turakwakiwe muri Roy TV murakoze cyane ndahamandara mukije abakunzi ba Roy TV anzuka igihe ni kinini cyane navuga kuri no televiziyo yanyu kera hari haciye nk'imyaka nk'ibiri twari tugukumbuye nanje ndabakumbuye nari nkumbuye commentaire zanyu wakoze cyane kutwitaba turaryohewe cyane merci nanje ndagiye n'undi munsi mukaguhamagara uzobanguka nzoza ariko ndoze ndazakiri kare nkono munsi twaje duteba tuje mu ijoro imvura iratunyagira byabaye akajembegete nangorana nababwiye rero ko ari nawe bivuze kwiki turi kumwe na Fabi One umwe mu basanze avukana na Noraske yarabonye ibyabaye muri famille wabo aho kubona umuhungu ko aravuga ati ararongowe tuzi umuco w'ikirundi ata muhungu arongorwa ahubwo umuhungu ari warongora Fabi biriya muriko murabibona mwavyakiriye gute ukuri rega urazi twebwe muri famille hari ukuri hama hanze y'ubuzima bw'umuryango hari izindi nkuru ariko ukuri ko kuba kuri mu muryango hama hanze y'umuryango hari inkuru urumva rero zijya nkuru tuzakira nyene nk'inkuru kujya umva imigani y'abakecuru ngo ntuzenya mu giswahili bavuga ngo adisinjo sinzi ingene yadisinjo okay harabaye harakaba uko tuvyumva rero so twebwe rero inkuru ahanini inkuru nta gaciro tuziha kurusha ukuri cyo duha agaciro cyane n'ukuri mu minsi yahera ndibuka ko
naho wowe utari bwaze muri industry utari bwakore ku ma TV naho bishobora kuba byaragushikiye ndi ukagize mariage ukiri muto hariho niba uvuze ko ufise abana bavuga ati na Fabi One kumbe rero imiryango yabo babaye ko nyene bararongoga ntibigera barongora Fabi muhora muce mwumva gute muri mwebwe bo jewe si kimwe nakundanye n'umukobwa akiri muto cyane ukungana antuka ndamuruta imyaka itari mike n'umwana muto cyane hama je narongoye burya hari hageze ubundi sinzi impamvu akenshi tukunze guharura apa hasi ariko je mparura yuko umuntu arongora hageze ubwo yorongora ku myaka 10 n'umubiri wiwe abayumva ngira ngo yuko ikigabo ciwe kiba gishaka ikigore so umva igihe kigeze kwera arongora nibisanzwe rero iyo ubonye undi muntu nawe ashaje utararongora nawe nyina isuvuga ngo bafise imyaka myinshi bataragera kubera umuntu kugira ni wavyumva kubera urumva uko biri kose twebwe turafise indi resistance ariko umubiri nawe uraturusha kutuganza iyo umubiri ushatse umukobwa nta n'ikindi kintu ukora udakeneye gushaka naho ushurashura rero kugira je sinshurashura naciye nshaka buri muhungu wese ashaka kumva hageze ariko ugasanga uburyo niwe uraboneka uravyumva ugasanga hageze mugabo kubera ko uburyo usanga aracaburondera aracarindira mu minsi ariko twabonye Fabi One nawe ku ruhande rwiwe hageze umanye n'ibyaciye bikunda kandi turatse uburyo buba bugoye kandi haravuzwe amajambo nawe urabizi avuga ati peut-être yoba yakowe nabi wawe umukobwa cyangwa ishabaye amajambo yavuzwe utazi je bambwiye ngo nateye inda uravyumva igihe cyose nuko bimeze ubuzima success umuntu ageze kuri success amajambo aravugwa n'ibisanzwe bivanye ni yuko ngira ngo kubera bamwe bari banzi mwisite nivyo nshaka kumenya niviramo ni mu kinama rero bari banzi nipangiye akageto kinama zari zizimbusi zo gihe twapangiye igeto nyimba ari ya 2000 nyimba ari ya 11,000 senkesa sinibuka gusenye zari muri makema dusigurira okay rero baravye burya buzi umuntu yarabaye mugaca ufata ingingo bakabona kubera urumva abantu bose babumva umenga ikintu cyose wokora byasaba yuko utanguza inama urumva babwiye ati urumva je ndi ngoma kuri parcela amenyuma ya parcela nshirimo umushinge amenyuma y'umushinge urumva baba bashaka yuko umuntu wese abagisha inama kuri buri kintu cyose sasa rero iyo ukoze ikintu giturumbuka ni nk'iyuko iyo wabonye umuntu atunze uzamva ngo yagiye mu kuzimu cyangwa uzamva ngo urumva ngo yarivye ngo nakuna kumwe ngo arica urumva ntashaka kubura ikintu bavuga iyo babonye yuko umuntu ageze ku kintu runaka uko bari bamwiteze kubera umuntu wese ana nk'uwo we umeze hari ibintu byinshi bakwitezeko avyumva swati hari bako baraharura imyaka avuga ati anaturya ucabura umugabo uravyumva rero kubona ngahanye muri Roy TV uri kurakora umunsi wa murose bavuga ati reka amafaranga yaronka ari menshi yabonye imyaka imujanya acarako none siko wamukoye kubera ko biri kose jewe ndabizi ko ndakurusha imyaka myinshi cyane urumva ariko hari abandi bazi yuko we tunabanye avuga ati rega ya murongo irumva umuntu wese avyavuga abantu bavuga ibitandukanye benisho urumva nivyo bari kuranambaza no kuri Noraske bavuze ngo yarongowe na Fanny Lavine sivyo ariko none twebwe nk'umuryango sinzi maybe kubera urazi yuko umuntu wese arafise ubuzima bwiwe buri privé adashobora gushira hanze kumbure twebwe famille dashobora kumenya ariko ico nzi cyo twebwe twarakoye urumva tugeze tubona famille babona Fanny baza gutanga inkwano muhira bakumugabo uravyumva twebwe twarakoye umugore sinzi we ivyakozwemwo urumva ariko ico nzi cyo twarakoye hama ivyerekeye uburyo bwavuye wewe ni umuntu wese arazi ingene apambana umuntu wese arazi ingene aronka amafaranga yiwe cyese ndashaka kugenda kwinjira mu buzima bw'umuntu ngo yinjire amafaranga gute urumva rero cyo ngire ariko numva abo bamwajuma yo ndiko numva abo bayiva babavuga ngo barongwe nukuri vraiment isi turakwiriye kwiga kwibako urumva tukagerageza n'iburi kuraba ibintu bituraba sivyo umuntu arongowe ni sawa mu buhindi ko ubuhindura adesha umukobwa ariko umugabo ni baza kugukwa yego tuvuga rero ko n'ubundi bwateye imbere mu minsi yaba iterambere ni ntuzenya n'imico n'akaranga byabo urumva ariko Fabi kandi urugo benisho nejo bundi nabuga kunda umuhungu ukabona ataburyo afise fata uburyo bw'iwawe uravyumva fata uburyo bw'iwawe ubuzane mwubaka urugo sivyo nayo kuvuga ngo urumva mu mafaranga yiwanje ngo cinda yanyegeza ngo hama ngo azobanza pambane kugira ngo ni yaronka ngo amazoca aza ambwira umugambi
kumbura ashobora gusanga nawe igihe cyo kuronka kitaragera. Ni hamwe nubwo muzamubana mu rugo yari afise amafaranga hama akazi kagahera ufise akazi uzoca ugenda uzoca uvuga ati ashobora kujya ku mafaranga yiwanje. Umukobwa je no kuri no hanura umukobwa wese afise amafaranga. Nta mukobwa yarakwiriye kubura umugabo afise amahera. Ukwiye kufa umugenda kumuhitana kuri bata babuzuye ukamutora ajya kuri bata umwe ukamuga ati ati umuntu adakeneye guhangayika jino ti wanje ndayifise naze twubaka urugo kandi azokubaka neza. Kubera ko je mpora mparura yuko burya ahanini ikintu giha agaciro cyane umugabo no kuba afise uburyo runaka urumva mu rugo ashobora gucontribute cyangwa urumva. Ariko n'umugore yafise amafaranga biramuha agateka. Rero tuze turava mu bintu by'uko ngo uko biri kose ndindiriye ukurongora. Ivyo vy'uko kurongora ni ibintu biri private. Namazi bazobwira amenya yuko warongoye canke warongowe ufite amafaranga ukeneye umugabo genda umutore aho umubona. Barahari benshi urumva umutora aho umubona wirongorerwe. Si uzomurongoye ni bazoba kurongoye. Kiganiro nawe bivuze kwiki urafise ico bivuga ko muri commentaire ushobora kubona aho byaragushikira umuhungu ugahora n'umukobwa gusunza amahera mbega bimeze gute nta ngaruka mbi wigeze ubwira turashaka duhure muri commentaire ushobora kandi uri umukobwa nkuko ariko arabivuga aho ugasanga nina twakora njya muhungu bazavuga amajambo zavuga ko je namurongoye ariko mumva ko atangorane nimwe cyangwa ugasanga nawe uri umusore ufitiye udufaranga twinshi ugatinya kuvuga ati sinotwara umukobwa Kenya ndindiriye mpure n'uwo tunganya dufise amamodoka amwe tunganya level. Ariko aratwiye ko urukundo atari uko naho uri umukobwa mwegera muganira nta kimwe ufashanye ubuzima hanyuma uzobandanya. Ushaka kuba rero wahora witinya ushaka kuba rero kandi byaranagushikiye ugasanga biragukomerekeje ngo abantu bariko bavuga cyangwa ko bavuga biriya. Mwumva ko Fabi One Immanuel atubwiye yuko atangorane nimwe gikuru ari kumvikana ubuzima bukabandanya. Tukiri ngaho nyene Fabi One turifuza kumenya duhora twumva ngo iyo umukobwa cyangwa umugore afise amahera cyane cyane umugore usanga agara usanga yiganza avuga ibintu bikore ko mwoba mumaze kwibona gute mwebwe? Okay, urakoze. Ivyo sha jewe nateramiye mu bari bwinshi bwa gahawa ahantu banwa TVR. Ndabona akenshi iyo umuntu ahinduye ta civile araho iro tuvutange guhura n'abantu cyane cyane nk'abajya abantu batubera abaraganyi abapake kumva kugira ati fo uhindure abantu mwaramwicarana imba wicarana n'abantu bakiri bato kubwi neza y'urugo ni neza y'iterambere ryawe hindura bicarana n'abantu bakuze. Rero natwe mu kinama hameze nko mu Buyenzi ahantu hagwiriye cyane hagwiriye burya bigara bw'agahawa bw'agatevere. Rero igihe gitoya twicaranye nabo nuko nashoboye kuba desi ego jewe numvise umuntu w'umugabo ambwiye ngo urazi ngo yuko ugiye ngo amafaranga ngo mfise ngo ndinamura ngo nkatera ikofe ngo umugore ngo nkamwereka ko je ndi umugabo none ngo yogenda hehe burega ngo ni yuko ngo nshatse ngo ca ngenda nkasoma ngo umukobwa ngo kandi ngo ndamuryamika ku gitanda ngo nawe nyene aryamye nkamubwira ati wewe uri umugore nta gaciro ufise. Uravyumva ubundi agaciro burya mu bisanzwe ni wabona umuntu niyafata akaganza umugabo burya nubwo yoba adafise amafaranga ayo muganza kubera ikintu kameremere ntigera ihinduka benisho urumva kameremere ko umuntu ntigera gahinduka. Ni wabona umuntu w'umugabo yarose amafaranga agaca agenda kuzararondera inkumi ntuce uvuga ngo urumva ngo umugabo uyu mugabo ngo afise ngo ingeso ngo amafaranga ngo yamuhaye ingeso mbi oya no kuva atararonka amafaranga yarabipfuza ariko akabungana bashira kwera tabaronka uburyo bwo kubaha. Uravyumva yego kameremere ntigera ihinduka. Uravyumva kameremere ntigera ihinduka. Umugore w'umusambanyi ntuzovuga ngo urumva ngo yaretse ngo gusambana ngo kubera ko ngo ataronka agatenge gashasha ngo yarose agatenge gashasha ngo acaguruka oya n'umusambanyi tu kameremere ntigera ihinduka. Sasa rero uvuze ngo umuntu ngo afite amafaranga ngo yakwise waraganza umugabo ngo kamubwira ati ubone uburenganzira bwawe uburenganzira bwawe umenye yuko wewe uri umugabo aho uri hose ntuvuga ati umugore ariko arakuganza kwera amafaranga ahubwo ati je nahisemo nabi urumva kubera ko hari abagore benshi bafite amafaranga ari bo bubatsi ari bo batanga rasiyo ari bo basumira abagabo. Umugabo yicara ngaho onye umugore akagenda agapambana akazana rasiyo agakora ibintu byose mu rugo akagura impuzu z'umwana akagura impuzu z'umugabo ndetse n'inzu babamwe ugasanga ari umugore ariko umugore umugabo akagumana agateka kiwe akagumana icubahiro nk'umugabo. Uravyumva none erega ari ikintu dukwiye gutahura tubwiye guca iwacu ahanini urya umugabo n'umutwe w'umuryango. Impamvu ari umutwe w'umuryango iyo haje nk'ikibazo c'umuryango ntibaza barondera ufise amafaranga mu muryango baza barondera umugabo bavuga ati seruga ari hehe senaka ari hehe ntibaza bavuga ngo umbe ngo ufise amafaranga ngaha muri uno muryango ari hehe umugabo n'umugabo uri umugore ufise ubwo bwe ivyo vyiyumviro ngo amafaranga yarakuvunye
nukuri ashaka guhaye pole kweri ni pole ijana ntizigukwiriye amafaranga yarakuvunye wewe rero ntwari kugenda kurondera umugabo ari kurondera umupfubuzi uravyumva umuha itegeko ukamubwira ati je kabisa itegeko ryanje rimeze uku nuku sino uwo mushiha w'amafaranga canke ntuzenya sirago waciye mubwira nkayo mafaranga ni wavyiyumvira ugaca mumenga vyo tumufata nabo umugabo uri kuribesha cane uri kuribesha cane kubera ko umugabo azokomara umugabo biza amahera utayafise waramurongoye yarakurongoye umugabo n'umugabo tugushimire cyane Fabi One kugano tse two turagirana ari benshi bari basigaye babona nk'ibitangaza ugasanga ngo ko arasa umukobwa afise imodoka umukobwa afise amahera aramurongoye ugasanga nk'ibitangaza ugasanga ku marezo social uwo muntu bamwambarira bayibara ukamenga aramenze nyene nakoze nk'ibyabandi bakora ariko urumva yuko mu bisanzwe ufise amahera udakwiye kwitinya nifuhe bimeze gute nifuhe kubera ko ubundi amahigwe ayo mahigwe saya bose uravyumva je ndazi neza yuko wotora mbo ntibisaba ufise imodoka yiwawe no uri umwana w'umukobwa ugakota imodoka uri umubibi ufise imyaka 40 ingahe ucugenda inbox umuntu wari we wese ubonye mwibarabara mubwiye atumva je ndafise udufaranga nshaka umuntu ambera umugabo ndakuze ariko nshaka umuntu ambera umugabo nukuri ibice 60% yo baronka bisigura rero ko ariko Fabi nta rukundo rwo bari rimwe baba professeur ya modoka bwa buzima bwiza bagusanzemwo none Beni ivyo twifuza kumenya urukundo niki urukundo niki erega uko imico n'akaranga bitituka wibuke yuko ariko n'ikintu cyitwa urukundo gitituka ubunye ubuzima tubayemwo abantu bakundana n'ukuri ni bake cyane niba paruve nakubona umuntu basi ari proud na mugenzi we nubwo uwo butazi ibanga ari hagati yabo nukuri vraiment uzuba keze kubera ikintu cyitwa urukundo none gasha umuntu adakunze nyina sakanka umwana urumva eske umuntu mwahuye ivyinyo byarakwiye mwese afise nka 30 nangahe watomboye agahatana kafise amenyo 40 na wenyene mugahura amenya akwiye hamwe no munsi mugaca mubana eske ikintu yoza kwigisha kindi gishasha cakaranga mutima niki yuko urukundo umuntu aragonka ntibaze bakubeshe umuntu atigeze yonka urukundo nta rukundo ashobora kugira urukundo umuntu aragonka ari umuntu atigeze abona urukundo yego yakuze atazi icitwa urukundo ariko Fabi tukiri ngaho nyene tuvuze ibijanye nuko uri umukobwa ugafata ukambara neza ukarondera imodoka ukabwira buri muntu wose yuko ukeneye ati nifuza kubaka ubuzima bumeze neza womenga harimo business none worinda kwerekana ivyo ufise kugira ngo uronke umuntu muvyumva kumwe ko kera tuzi umuntu mwarayaga mukavyicarana mukabitegura kuko no musaba ahungu murindira none umukobwa afise amahera none umuhungu kwabikora abikora gute none umuhungu afise amafaranga bo je ngerageje kumviriza benshi wanashaka hari umuntu akubwira ngo je ntagira ko ndongora kuri nkaronka amafaranga none kubera iki iyo ari umuhungu birumvikana hawo birumvikana cyane mu bisanzwe umugore uhora ubona kenshi nk'iyo umuntu agize mariage umugore birashobora gushika agaca asama akagira inda ugasanga ntawe ubasha gifise bwo kwirukanga kurondera ubuzima none muri ico gihe nimuzofungura nimuzoriha inzu umwana niyavuka nazokenera amata niyo mpamvu umugabo aba ari wari umutwe w'urugo urazi ivyo wonye ntuzunabihe n'agaciro umwanya na mutoya urumva ivyo byasubije inyuma abantu benshi cyane byo kubona yuko bokora ikintu kubera ko babonye iki uravyumva ubundi ubuzima uratera intambwe hamwe bisigaye ugapambana mbe kubera iki arose uwo mufasha ataca yiruka karonka canke imiryango iguguruka kubera ko je nakuze numva bavuga ngo Imana ihezagira babiri sare cyo bisigura numva bavuze ati Imana ihezagira babiri navuga numva umenga ati ko kwicaranye Imana ikiduhezagira ariko sinanzi yuko ari umuntu abana n'uwundi yuko Imana je ndamaze kubona inyungu nyinshi mu rugo nabikubwiye je narongoye ata amafaranga mfise nari numye kweri barinde bavuga bari bafise ntuzeye bari bafise rezo urumva nari numye ariko nakunda umukobwa hama nabona yuko umukobwa ariko arakura hanyuma bice bigenda mudamu wanje ari mwiza mudamu wanje ni mwiza ariko ari mwiza avyumva sasa rero nkaraba nkavuga ati burya igihe kizomunyakura kubera ko yari yahejeje amashure umukobwa yahejeje amashure kiba gisigaye kubera habageze yuko ashira ivyimviro by'urugo mu mutwe je nanje nkaca mvuga ati niyo haba kakarimbi kuburyo uyu mukobwa yazoncika uravyumva ategeza gupambana kugira umugore wanje ndamushire mu rugo Fabi hari bariko baradukurikirana baca bifuza kumenya irevye vyaravuzwe
ugasanga umenga ni nka famille ni nk'ibintu vyo mu muryango ntidutahura nanje ubwanje birangora gutahura bwe n'umuntu yova mu nzu ya 12000 uramutse akaba ari mu nzu ya 600000 hatabayemwo sponsor hatabayemwo ubufasha n'ibindi bigiye bitandukanye ko bari nkuko nyene vyagenze. Okay, ico gihe naba mu nzu ya 12000 sinashitse mba muri iyo ya 600000 ndabitahura. Hari ubuzima erega ubuzima ni ingazi ko biri kose ubuzima uratera intambwe ubwa mbere. Jewe ndibuka yuko mu gukora ubukwe umuntu hari umuntu yamanuye burya kubera jewe nakoze mariage mbana n'abandi bagenzi mu nzu dupanze umwe agatanga makeya n'undi agatanga makeya kugira turihe chambrette uravyumva. Hama nari mfise ubwoba kubera ko sari bwigere ntera intambwe mpanga inzu zimvye. Nari mfise ubwoba navuga ati ibintu byo gupanga kweri biragoye ariko nari mfise akazi kandi nari mfise impano narashobora gukora utuntu twinshi twiyungunganya urumva nari mfise utuntu twinshi nakora kabisa. Hama ndavuga ati burya ibi bintu byo gupanga inzu zimvye wapi. Hama ariko hari umuntu yaciye azarampanura ambwira ati nawe kugikora ubukwe pambana ube mu nzu y'amafaranga menshi ufuma uzoyibamwo avance gusa ati no atanga avance ya 3 mois uzosubire kuriho uzocubura rondera ayandi gupanga izimbutse ariko basi ubu abantu bakiza kukuraba ntibagutore vraiment nda mu gashambara navyo ragati umuntu kwera arampanuye oya ariko ndarondera inzu ariko ndayirondera kure pe ayavuga telefone ndondera inzu ahantu hangana n'uburyo bwanje n'ibindi nkarubitse hariya rubirizi tenga inzu zari zikizimbutse avuga ati hagenda za kuronka ikizu ariko kinini yaca amafaranga make agereranya ya kubera ko adukurikira rero bari bibaza ko Fabi 1 yarongowe sivyo yarapambanye oya sinarongowe yarabonye umukobwa aranka ko amucika ariko je narongowe entre ndagenda garutse n'ukuri Imana mpamvu je narongowe ndayikubwiye n'ukuri vraiment je narongowe ntakuna kumwe nashobora gukunda urya mukobwa ntarongowe. Ivyo twashaka kumenya nuko ukuri uri kurakunyegeza ariko kandi biraboneka ariko sinarongowe mu vy'amafaranga ngo baraje baranka narakoye ariko nararongowe umutima w'urya mukobwa warandongoye basi aha ndibaza ko n'ibiro biciye vyiyongera ni nawe bivuze kwikira mumva ko Fabi 1 impanuro ariko araduha waba uri umukobwa ufise inoti irongora umuhungu ntangorane mwibanire neza ko atangaruka mbiri mu bahora batinya nk'umuhungu ati hamwe no kwemera zoca nganza afise amahera azoba ari ingeso yiwe yarasanzwe afise. Fabi mbere ko turangiza kino kiganiro tuko turagirana aho uduhaye umuco mwiza cyane ko bisaba kumvikana byo kurongorwa bituma byinshi tubona ku marezo sociaux ugasanga bavuga ngo uri umuhungu ngukurikiye amahera ngo niyamara gushika kuri ibi niba ngo muzoca muhana byinshi bigenda kunuku ku ruhande rwawe ubona barabana ibyo barabana barabana nibisanzwe ivanira n'umugore wawe ujya mukobwa ujya mwana ni mwiza aracari muto kwashije namuvyaye nise yamuvyaye namwe yamuvyaye ntaruzi imyaka yiwe aracari muto ivanire n'umugore na Zivani ya muntu wawe muraberanye amajambo ni bazoreka kuvuga shaka kurongora icuki gute bazovuga nanyambura gahona batavuze umugore bazovuga wewe bazovuga ati uri umuhungu w'ivyatsi warongoye umukobwa mwiza ntibereka kuvuga kandi jewe sinzi nkano je mfise ikibazo jewe kwera aho nagenda kurira bajya abakobwa twakuze twitwa ko ari beza nabonye batarongowe bigenda gute none I don't know sinzi ko abakobwa baba ari bo bace barongora sinzi ko abantu bose rero barongowe jewe nagenda kurira abakobwa beza yakoze amazero asha bose n'ukuri nta numwe adafise taxi batwara muri ntozenya muri boîte berera ama boîte rero wewe kuba umuntu wiyumvira kurongorwa uri umuntu wiyumvira kurondera n'uwo muhungu mukabana ukunda umuhungu bimubwire ukabona yuko ufise vision kumurusha ukabona ko ufise amafaranga mwo vyumvikana mukubaka urugo nimwubaka urugo ni babiri abandi bantu bose bo hanze nta mazogira bubakira nta numwe urugo ni babiri mwebwe nimwe bawiri tu rero amafaranga yazane yubaka urugo kubera ko umugabo atayafise nawe ntayizoba ufise kandi uyafise umugabo arayafise byo kuvuga mu amafaranga ni iki amafaranga kintu gikomeye n'urukundo umwumvikano kubera urukundo gogo ruri behind ariko umwumvikano umuntu umwumvikana mushire mu rugo ukabona yuko muhuje ibiharuro kubera ko ujya mudamu wa Iva ndabizi neza yuko aho yakuriye ntiyarabuza ngo yari guhitamo ko yahisemo Iva niko rero yari yarakunze antukanda twashobora kwamenyana kuri rezo sose urumva rero yakunze rero umuntu agiye kwirondera umuntu yikundaniye n'uwo yakunze abantu bagaca bintambamisha abantu muri amashetani tu no kuri ndabarahi rero bintambamye y'abantu yakunze ubundi gute imara nyene n'urukundo
umwana n'urukundo umuntu yikundiye umuntu uhagarara gute uza kurwanya uwo muntu gute urumva utaburimo shetani dayimoni dayimoni bari imwe bavemo mu izina rya Yesu ndabasengera kandi nzoma ndabasengera umuryango n'icoro isi yose gushika shetani bavuye urafise ikibazo Fabi wani mbere ko turangiza novuga ko iterambere kera ntavyo twahora tubona byariho nukuri kwa Mungu byariho ntuzokubesha byariho gute byariho vrema nivyo reka je nakuze mbona biriho je nakuze mbona hariho umutama banze mere ku mutama tebwi wacu mu gisite yitwa Bwampamye ari umwana mutoya yarongoye umwana w'umukobwa yarafite imyaka nka 13 famiye yose yaciye yomoka kuva ku bana biwe bose abuzukuru yarafise abuzukuru benshi yari umutama yarafise imyaka 80 yubatse urugo nk'imyaka nk'itatu yaciye apfa uravyumva ariko yarongoye umwana akiri muto kuva kera vyariho ntimubeshera amajambere ni kubera no musi ariho réseaux sociaux duca tubona kuri réseaux sociaux sino kuva kera bararongorwa bashaje umugabo umutama yararongora umwuzukuru ibisanzwe ivyo nivyamyeho ndibaza yuko no kuva ku ntwaro ya cami vyari biriho I don't know byari biriho ariko ubenga vyari bisanzwe ari umutama n'abami barongora abami umwami ashimye umukobwa wawe ntiyaca mutwara nabo abami barafite imyaka ingahe abakera bararamba ntuvuga ibikona baramba kurusha ibikona si twebwe imyaka 40 bo baravyagaye bo bararamba sana rero ca yumvira umwami w'imyaka 80 akunze umukobwa w'imyaka 18 agaca mutwara yeske kurongora umuntu akiri muto ntivyamyeho ucuvuga ngo bije no munsi vyamyeho kuva kera ntidukangwe na réseaux sociaux iratubesha kandi urumva ikindi naco abantu bafise fitina kera abarundi banama rimwe nta nzigo bari bafise uno munsi kubera inzigo umuntu yitereye imbere kubera babonye yironkeye akamodoka yironkeye akaviza zivani baca bavuga yataronka viza akarongora umubono wa ruguru mu caro ntaco bari kuronka bavuga ariko irya yose ni fitina n'inzara uhaze ntushobora kwiyumvira ubuzima bw'undi muntu yumvira ubuzima bw'undi muntu yishonje je naje vraiment shonje ikintu ca mbere ntangura kwiyumvira nangura kuraba abantu bose ingene babayeho nje nko mu kabari nkabona umuntu ariko ararya inyama mvuga ati ya muntu ararinda ati ya kweri yari inyama utazi ko abantu buzerasi rero wambaye niko ni fitina ntushobora kwiyumvira ubuzima bw'undi muntu udafise ibibazo yumvira ubuzima bw'undi muntu ko ufise ibibazo rero kuza turiyumvira ubuzima bwacu turwane na life yiwacu umuntu wese agwane n'ubuzima bwiwe abeho ukwiwe umuntu wese kubera nta muntu muzopfuhitiyemo none ahantu je iyo papa mugira ngo rongora naka turaguca twicana kweri uko Imana kurahi bijya ngo uzorongore ashi nipangana sega nemvira kwica nayo gutora nipanga umitiramwo nkande mane ubuzima umuntu wese agutumbereza uko ashaka umushigikira utamushigikira shauri yako nizotuma batabana bazobana bubake bavyara abana kandi abana bazoba bakunda abavyeyi babo bose nta mwana azokunda se ngo ni kubera kiri muto ngo azokunda nyina ngo ni kubera ngo kwako ari wakuze oya umwana azokunda icitwa umuvyeyi rero uko ari we kose ni kubw'inyungu z'umwasi kubw'inyungu zawe umuntu ufise agaciro nyabaki mu buzima bwiwe nagahari nagahari Ego la. Tugushimire cyane. Imbere ko turangiza n'akahe kajambo wobwira mu minsi yahera abantu benshi baratega iminsi narasuke na Fanira Vine ko bagombe bavane ko bashwanye ko bagwanye n'ibindi bigiye bitandukanye we nka pare kabusanzwe uri na famille yiwe n'akahe kajambo babwira abari biteze ko bigomba bibe kugeza no musika bitara nukuri barubatse kandi jewe vraiment nabaro rumodo banje ndabarabira ko byinshi ndabigira ko byinshi nuko je ni rongora imudamu afise dusoni si wa muntu yoshobora nyene kuja kuri kamera nkuko abandi babigenza ariko jewe kweri nari numva ubuzima babayemo ndabukunda tu babayeho ubuzima bw'indoto kw'isi abantu benshi barota ubuzima barota rero umva bajya babatega iminsi n'ubu erega barashavuga hariho n'abandi bavuga ngo bariko banka kwimaramaza ngo zirikwa zirashana manavyumvise ariko ntazisha ntazisha kweri mugerageze musubire musenge nimba muroga nabo muroge sino bararyohewe kweri sana bimeze neza bana bisanzwe tugushimire cyane Fabi One ku mwanya mwiza waduhaye n'ikiganiro cyiza tugiranye ku mpanuro uhaye abakunzi bacu ba Royal TV hari abashobora kuba bavyibaza hari n'abandi bahora bavuga ati je novuga nko kuri réseaux sociaux noce ndabiheba kumbe bararinda kumbe ibintu ariko umva yuko uduhaye umuco mwiza yuko gikuru ari uko ubu byumva nta muntu azokubakira ni wowe ubihitamwo yari nawe bivuze ko iki rero muri commentaire bafite ico bivuga kushaka kwa byaragushikira umuntu ugasanga wikundana n'umukobwa afise amahera ugasanga amajambo mushugamami mubibi mushugamami ugasanga amajambo urashaka kudushingirira muri commentaire bakatubwira ati barabivuze ariko no munsi tubyaranya babimeze uko kugira ngo utere intege abandi nabo bizobafashe abenshi bizobashikira muri kazoza mumva n'amajambere ugasanga
jo nawe urarosa inoti uratinye kurondera umuhungu murondera waramushimye mubane kumva ko atangurane n'imwe aradushingira intaha tugiye kuhafana bimeze neza ariko ntibabuze ababaca intege nawe ushobora kuba waguca intege rero ntiwitinye ufise amahera mutemwo mubane bigende neza ubuzima bubandanye ndabashimiye cyane rero abataragira subscribe mugire subscribe mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Roy TV amakuru mashasha yizewe shimiye cyane na cameraman Pasipro yatumye amajwi n'amasanamu bashikira bimeze neza cyane au revoir Kasaba behind Mutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisa